twaronse imyumvire itanu kugira ngo tubone inzira yacu mu kubano ku isi, ariko hanyuma umuntu yaraguye agwana iyo myumvire itanu afise. ubu rero mubone ko izo ngingo, iyo myumvire yiwe twayihawe kugira ngo dushobore guhura n'ibintu byano ku isi, kandi ni kumva, kumotegwa, ukubona n'ibindi, ariko si ibyo bikwiye kubarongora. nk'akarorero ndashobora kuba kuraba kure, nkahumiriza amaso yanje, nkavuga ngo sinshobora kubona. Amaso yanje ntaco yoba akimariye, mbere birashobora konoca mba n'impumyi. hanyuma nk'umuhungu wanje aba ari ngaho, nkamubwira ati umviriza, nawe umviriza amaso ko ntushobora kubona. hanyuma sindamwemereye ko araba, hanyuma akavuga ati data niko yambwiye, sinkeneye kuraba. murazi icovamwo, hovamwo ko haba urunganwe rw'impumyi. mudakoresheje iyo myumvire itanu yanyu yo manyuka, hanyuma ntibigishobora gukoreshwa. nico ishengero ryakoze hamwe n'umwumvire wa gatandatu, ariko kwizera, murabona ukwizera kuri hehe? mu bitangaza n'ibimenyetso, kugira ngo tugire guhura n'Imana. baravyanse, babikuramwo, babita muri kahise, hanyuma ibintu byose byabaye bipfuye. ntitukizi ingene ukwizera twogukoresha. kwizera yuko ngatana kimwe ngo cizegwa, baravuga ngo Imana baye ari umukiza, ngo ni hehe rero? nimba yarigeze kuba umukiza, n'uyu munsi ni umukiza. nimba yarigeze kuba umukiza, n'uyu munsi iracari umukiza. nimba yarigeze kuba Imana, n'uyu munsi niyo. murabona, ni ukubura ukwizera. ukwizera gukwiye kuva mu butumwa kugira ngo abantu bakoreshe iyo mwumvire wa gatandatu. kandi rero mu myaka irenze nibyo, uragenda ku muganga, dogiteri, ukamubwira ngo ndafise ibintu bitameze neza. birashoboka yuko aba ari umuganga ameze neza, yigora cyane, akabaga n'ibindi, arakora ibintu byose kugira ngo afashe. murazi hagashika umwanya aho ategerezwa kuvuga, akabyemanga, akavuga ngo nimba ushaka kuja kuraba uwundi muntu asumbye ubushobozi, urashobora kubikora, kuko je nta kintu na kimwe nshobora gukora, hararingeranye. ariko uwo niwo mwanya, aba ari wo mwanya wo kuja gukoresha wa mwumvire wa gatandatu, niwo mwanya wo kwambaza Imana, mukishimikiriza mu mwemu, mu kwizera ibyo Imana yashize muri mwebwe. ariko inshuro nyinshi abantu bigishijwe ko batobikora ngo biragoye. Mwene Data Boz yambwiye ko, aravuga ati Mwene Data Branham, sinigeze ntahura ibyo ari byo muba mugwanya, ibyo ari byo, mbega ingene biba bigoye kuri mwebwe igihe muba muri ko murigisha ubushobozi bw'Imana bukamanuka, hanyuma bikaba ibintu by'ukuri hagati muri bo. hanyuma bamwe bakaba bicaye ngaho bakiyumvira ngo yokora iki n'ikindi, kumbure ibyo nivyo byoca bifasha. nuko bene data, ni umwumvire wa gatandatu wo gutahura yuko ibyigishijwe, hanyuma tukabibamwo mu wese giti ciwe. murabibona biciye kuri mwe mu yera, Kristo yatanze isezerano, hanyuma turabona twaragerageje ibi n'ibindi, tugerageza ibi n'ibindi, gushika ahantu tutari tugishobora kubandanya kwegera imbere, gushikaho tutagishobora kubandanya. ariko turabizi yuko Imana yasezeranije gukora iby'indengakamere muri mino minsi. rero ukwizera nyakuri nyako kuzokwemera byose, hanyuma Satani n'ukuzimu kose ntibashobora kubitubuza. ariko uwe tubitsitarako ntibigikoreshwa mu buryo buhagije. twishingikiriza iyo myumvire yindi itanu, kandi 95% ry'abantu babikora mu bwo buryo nyene, aho kwifatishije kuko mwumvire wa gatandatu. narifise umugore yari umugore twahuye tuganira, izina ryiwe umugabo witwa Dutch, yari kumwe hano n'umugore wiwe,
hanyuma agira indoto ambwira yuko iyo ndoto arambwira ati Mwene Data Branham narose yuko Satani yaje ku buriri bwanje arandaba aguma agira mu maso ukuntu hanyuma aravuga ngo ubu ndagufashe hanyuma arambwira ngo hari ikintu cambaye ko narasimbye ku gitanda ndavuga ati Satani sohoka no mu izina rya Yesu hanyuma asohoka ahunga inzu aravuga ati sinzi icyo ibyo bintu bisigura hanyuma Mwemu Yera yari ngaho yampaye insobanuro y'ivyo neza inyuma yaho umugabo wiwe yafashwe n'umutima hanyuma yari umugabo akuze ashaje atekanye hanyuma ibiganza byiwe biramanuka hanyuma urupfu rurinjira nyine kuri uwo muntu ariko Imana ntiyari bwahezanye n'uyo hanyuma uwo mugore haguruka mu kwizera aravuga ati ibyo sindabyemeye nishuje ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo hanyuma uwo mugabo yarakize kubera iki uwo mwumvire wa gatandatu warahagaze mu uwo mwanya ukwiriye murabona Imana yamuhaye indoto nubwo itari bwasobanurwe ariko igihe ibyo byamushikanirwa akabibona byarashitse uwo mugabo yatangiye guhimbaza Imana murabona n'ubuntu rero Imana niyo kwizigwa cyane ku buryo bw'uko iziganya ubwoko bwayo ikabibutsa ibyo muri gahunda iyo bagusa twara abimwemo kugira ngo dukoreshe umwumvire wacu wa gatandatu mbega ibintu bingahe ko ni ibintu bingahe twoca ku ruhande iyo ishengero riri muri gahunda aho Mwemu w'Imana akora aho impano zose ziko zirakora aho rero twoba dufise ba Ananiya dufise ba Safira bo babaryamye ahantu hose bapfuye niko biba bimeze ku ishengero ariko ubure tuhanye cyane n'isi n'ingingo zacu murabona imyumvire yacu murabona iyo myumvire yacu Satani injira mu iyo myumvire hanyuma mukirabisha ijisho hanyuma ntimyizere na gatonya kuko muraraba mukaraba ibyo bintu gushika yaho mutagishobora kubibona hari umuntu yambwiye umunsi umwe ngo nkubitisha ubuhumyi ngo Mwene Data ngo nkubitisha ubuhumyi ngo nimba wizera ugukiza kw'ingwara nkuko Paulo yabivuga nawe ati sindabishobora kuko usanzwe uri impumyi ndamwisha ati so wawe Satani yamaze kuguhumisha kuva kera wowe uri impumyi kuko Bibiliya iravuga ngo abantu nk'abo ni impumyi murabona ubutumwa bwiza igihe bunyegejwe abo badashobora kubona murabona ntibashatse gufata umwumvire w'Imana yatanze ariko kwizera ziga zitanu zose igihe nyumvira itanu yose izonanirwa ariko so mwizera uwa gatandatu bicaye ukwizera ibintu byinshi birashika mu ikoraniro rimwe umugore umwe yaje abwirwa ubutumwa hanyuma yarafise ibihute ibibyimba mu mushishito hanyuma Mwemu Yera atangura kuvuga yarabizi yuko ko nashobora kumubwira uwo ari we niyavuye hanyuma ku iherezo yarabwiwe ngo ukuri ko aragize urakize arataha iwabo hanyuma umugore umwe wa mubanyi wiwe yarafise nawe ingwara hanyuma nawe yaragezweho mu mirongo yo gusengerwamwo nawe abwirwa uwo ari we abwirwa yaravuye n'ibindi bintu byose yabayemwo hanyuma arabwirwa ati ukuri ko aragize urakize hanyuma abo bagore babiri ko ari babiri bose barataha iwabo ariko nta kintu kimwe bumvise na gitonyi biyumvisemo nta kintu kimwe cyahindutse ariko ibyo ntaco bipfa nico muba mwiyumvamwo nta kimwe mwivana ku ibyo bintu muba mushaka kwiyumvamwo ibishimuzi ntimushobora kwizigira ibyo bishimuzi kuko ni kimenyamenya mu gihe atakiri kimwe mushobora kumva mutashobora kwiyumvamwo haba ari ukwizera atakiri kimwe murabe byabaye hanyuma indwi zibiri zirarengana hanyuma uwo mugore yarafise umushishi tugwaye yagerageza kujya yahatswe gupfa aravuga ati hari ikintu cy'indengakamere hano ariko n'undi ntashobora kubitahura aravuga ati uriya mugabo ntanzi yambwiye uwondi abigiranya na Bibiliya aravuga ati je ndabizi ko uriya mugabo niyize ntanzi ariko yambwiye ibintu byose hanyuma uwo mugabo nyine yambwiye ngo niko uhoraho agize niba umukozi w'Imana ntiyari gushobora kuvuga ibyo bintu byose kiretse rimwe mu yera ariko aravugira muri we akandi akambwira ko yuko nakize hanyuma umugabo yari mu Kristo abana biwe bagenda ku mubanyi wiwe baramubaza ati mbega
hari ikintu we cyakubaye ko aravuga ati oya nta kintu na kimwe nanjye kirahinduka nta kirashikako ariko uko ari babiri bose bahitamo kubyemera kuko ko byavuye ku Mana. Hanyuma abana bagiye ku ishuri yariko aroza ibyombo, uwo mugore ntiyashobora kujya mu bushishito wiwe wari wuzuye ibihute ibibyimba biguma biba bibi. Hanyuma igihe ariko aroza ibyombo aravuga ngo hari ikintu yumvisemo kimuciyemo. Hanyuma aravuga ati byari ibintu bidasanzwe. Hanyuma abandanya koza ibyo byombo, hanyuma arasonza cyane, hanyuma agenda ku meza, abana hari ikintu bari basize ku meza, hanyuma atangura gufata ibyo byo kurya, arajya n'ibindi nk'uko yari abimenyereye, yaca atangura kubidahwa mu mwanya ukurikira mutonya, ariko yarariye bimera neza. Ariyumvira ati bimeze neza. Hanyuma ararindira gatonyi, arabandanya arajya, hanyuma afata amagi aragere mu buryo bukomeye, hanyuma arabandanya aroza ibyombo, hanyuma yiyumva ameze neza, hanyuma aratarika ibiganza ahimbaza Imana, ariruka kuri wa mugore wundi mwibarabara kugira ngo abwire uwo mushiki we byabaye. Hanyuma igihe ashika hariya nawe yariko arahimbaza Imana, azunguruka aho abantu baca avuga ngo ibyanshikiye byose byagiye, bose bari bafise amagara meza mu mwanya umwe. Ibyo byari biki? Babaye abakomeye mu buryo mwumvire wa gatatu, bashimika ku ijambo ry'Imana. Hanyuma bafata ego nk'inyishu. Hanyuma amezi abiri inyuma yaho baraje kundaba, bambwira ingene gukira kwabo kwagenze. Ibyo mbega nibiki? Umwumvire wa gatandatu, ubushobozi, ibyo byazanye ukubohoka, atari kubera nasenze ariko kubera ko bizeye, nico cyakoze ibyo nibyo. Hanyuma hari Ikaden Tabernacle muri Indianapolis, hariya hariho umuhungu yaragwaye polio, igikangwe. Hanyuma hari uwari yakize, bari bafise umukobwa yari yarabaye umusazi, bamujyana mu kazu k'ibiti, nta muntu n'umwe yashobora kumugenzura. Hanyuma umuvugabutumwa ameze neza cyane, uwo mukobwa yari afise ikintu mu mutwe, acika umusazi. Hanyuma inyuma yo gusengerwa, hari umwe yavuze ku iherezo, aravuga ati hari umuntu ari mu kazu, ni umukobwa w'umuvugabutumwa Rudiger. Uwo ninde? Arabaza uko umugore wiwe n'umwana wiwe bari hariya mwako kazu. Nagiye kubaraba ku ntebe ya kera, iyo ntebe yari yazaniwe abiga mu mashuri yo kwa Mongo, yakwega imishatsi yiwe akayishikura, akavuga ngo Nikel, akavuga avuga ngo utuntu twonaronse, utuntu twonabuze, utuntu twonaronse. Amima ndavuga ati Madame Rudiger, ati uri Madame Rudiger? Avuga ati ego. Avuga ati ndi Mwene Data Branham. Arambwira ati ndanezerewe ko waduye ndawe. Hanyuma aravuga ati umugabo wawe yarankunda cyane, ese ko nakunda kumwumva ariko aravuga ihohayo. Hanyuma hose mushiki wiwe yarapfuye, yicwa niyo ngwara nyene. Ubu rero umukobwa wiwe niwe agezweho, ntaca afisa bikorako. Hanyuma ndamubwira ati nkiri mutonyi, ati uyo uriya yari umugabo akomeye, namwumvise cyane ari ku radio. Narabaje ati umukobwa wiwe? Arambwira ati ego, umukobwa wiwe hari ikintu cyambayemo cyanyinjiyemo. Hanyuma ndiyumvira ati se we yarapfuye, baramuhambye. Ubu rero ingingo ya gatandatu, nyumvire wa gatatu watakora muri jewe. Ndavuga ati Satani ntukimufashe mu izina rya Yesu Kristo, musohokemo. Hanyuma nyina wiwe arabaza ati none ngira iki? Aravuga ati ndamubwira ati yakize, ati mutane mu rugo. Hanyuma arasubira aravuga ati ngo Nikere amafaranga mote igiceri n'igiceri. Hanyuma yamutanye mu rugo. Umunsi ukurikira ubuho n'umugore ameze neza, yarakize, afite n'abana. Murabona mwumvire wa gatandatu, nimo mushaka ibyemeza by'iyo ntahe ico uyo mwumvire wa gatatu ukora. Haize igihe gito nari kumwe
na mwene data G.H. Brown wo kuri Babarara Victor Yakensan ni zari bimwe mu bintu bigoye none nahuye navyo mu buzima bwawo. Mwene data Brown yari kumwe nanje mu mirongo y'abasegera abagwaye, hanyuma kwerezo aravuga ati mwene data Branham hariya musi y'ino nzu hariho hari ibintu mutigeze mubona, ati umugore yakuwe i Mississippi, ati guhera imyaka 20 ari ahantu bacungira abasazi, ambwira ivyo bintu byose. Hanyuma arambwira ati ubu rero raba hariya, hanyuma ndagenda kumuraba, yari umugore akiri muto munini, niyo yaracabare ntiyari akiva mu nzu y'abasazi, yaramaze nk'imyaka 2 atawugibirenge, yariko aravirana amaraso, amaboko yiwe yayagoroye. Ndabwira uwo mugabo ndavuga ati afise iki, arambwira ati yabaye umusazi mwene data Branham, ati yagize ikibazo nyuma yo kubyara umwana, hanyuma hari ikintu cyamugaye mu myumvire yiwe, none ubu rero yabaye mu nzu y'abasazi. ndamubwira ati nekurike ameze nk'uko, ati yabaye mubi cyane, bikwiye ko umucunga. Haba hakenewe abagabo 4 kugira ngo bamufate. Yagendera amenagura ibiyo by'imodoka ku birometero nka 90, iyo bari bamukuye ntibashobora kumufata naho bari abagabo 4. Ati rero nico gituma ibiganza byiwe bivirirana amaraso. Hanyuma ndamubwira ati sinshobora kuja kumuraba, yambwiye ati ntuje kumuraba arakwica. Ndamubwira ati Imana iranyitwararika. Naragiye hafi yiwe yararyamye, ndamaze tumeze gute mushiki wanje, cyari ikintu ciza. Hanyuma byari bihagije ku ngumu imwe gusa. Arambwira ati barambwira ati witonde cyane, mukanya gato ashobora kubaha ikintu. Yaranyiganyize, hanyuma simbira ku ruhande, hanyuma ankurikira inyuma, hanyuma yita atangura kugendeza umugongo yivunagura nk'inzoka. Ndashobora kumwumva nkuko yaguma akoma induru. yarafise ibiro byinshi. Hanyuma agenda yegereza uruhome, aguma yibomagura umutwe ku ruhome, amaraso atangura gutemba. Hanyuma avuna igiti c'intebe cyari ngaho, agitera umugabo wiwe. Hanyuma ndavuga ati sinigeze mbona ibintu nk'ibi mu buzima bwanje, ariko ndavuga ati ni Satani. Hanyuma aravuga umugabo wiwe, uwo mugore aravuga ati William Branham ntaco gifise ugikorana nanje. Hanyuma uwo mugabo araba hirya no hino, aravuga ati ariko nawe ubwiwe ntiyiyizi, nawe ntakuzi. Ndavuga ati siwe, ni Satani ariko avugira muri we. Ndavuga ati Satani urazi, kandi urazi yuko jewe nta bubasha ndagufise ko, ariko umwami wanje abugufisemo, kuko yakunesheje igorogota. Hanyuma biciye ku mpano y'Imana yemejwe, yahatanzwe biciye kuri marayika. Yarambwiye ati niwa shika ku mutima ugasenga, nanjye navuze ati mu izina rya Yesu Kristo sohoka muri we, nta kintu cyahindutse. Hanyuma umugabo wiwe aranyegera, arafata ku rutugu. Ndamubwira ati arambwira ati Branham, none ndamugenze gute? Ndamusubize mu nzu y'abasazi. Ndamubwira ati nta kimwe cyabaye, kora ico ushaka. Hanyuma aravuga ati ndizera yuko afise amagara meza. Ndamubwira ati nivyo ukeneye gukora gusa. Hanyuma aravuga ati ndizera yuko afise amagara meza. Hanyuma mu nzira basubira mu rugo, ntibagize ibibazo na bikeya. Mu gatondo kakurikiye bamushize aho abasazi bari, ariko mu minsi 2 kurikira yasohotse mu iyo nzu y'abasazi afise amagara meza. Hanyuma inyuma y'ico gihe nari Jonesboro mwikanguro hariya i Kansas. hariho ishengero ry'Ababatiste, niho natangire kuvugira ubutumwa. Hanyuma hari umuntu yanyeretse ikiganza, hanyuma ndabaza uwo ari we. Hanyuma ntiyashobora kubireka, arambwira ati mbega uranyibuka? Hanyuma ndeshura ati oya sinigeze ndakubona. Hanyuma aravuga ati ndi wa mugore umwe yazanwa hahandi, ni jewe umugabo wanje yasaba kuvuga ubutumwa. Mbega byari biki? Yafatanije na wa mwumvire wa gatandatu
ati ntibiguma uko kandi ntibyagumye uko. Murabona Imana ishobora gukora ibintu nk'ibyo, ishobora kubikora wewe, ikabikora jewe, ikora twebwe twese. Nta kintu na kimwe dushobora gutaka tukajyana n'ibyo. Umwumvire wa gatandatu wariko urakora, yagumye ashikamye kuri ibyo. Hanyuma noshobora kuba intahe nyinshi, mwoshobora kwandika John Carter in Milton, Indiana, murashobora kubyandika. Niyindi ntahe kuri uyo yari umugwi batizera gukira kwa Kimana, yariko yiga kuvuza piano. Mu gihe yariko yiga kuvuza iyo piano, uwamwigisha yari umugabo akuze, yamufashe ku nguvu, yari akiri muto cyane. Hanyuma agwara igituntu, amara imyaka 9 n'amezi 8 afise igituntu mu ngingo ziwe. Hanyuma yari afise ibiro bike cyane nka 30. Muze mwandikire yonezerwa no kubishura. Je nta kintu kimwe uwo mukobwa nenda muziko sinenze imbere n'ahantu ari Milton, naratashe mu rugo. Hanyuma mbwira uriya mama wiwe, ndavuga ati ngira njyame nitwereke umwami. Nabwiye mama wanje, hanyuma arambwira ati Biri genda. Nivyo, hanyuma ndagenda ndaryama, hanyuma ndasenga umwanya muremure. Hanyuma mu mwanya wakurikiye, murabizi ko mama wanje yari umumama akuze wo mu Kirundi wo kure. Hanyuma hari agatambaro yashira imbere ku ntebe mu kugira kigorora. Izo ntebe zaba zifutswe n'izo mpuzu zaba zameshwe. Hanyuma naribwiye ati iriya ntebe umengira ikaza kuri jewe. Hanyuma ndiko ndaraba neza, wari umuco w'inda ya kamere wariko uraza. Byasa nkaho umenga ndiko nca mu bugaragwa, nca mu uwo muco. Hanyuma numvise akagazi gato kariko karabira. Ndavuga ati singene bibabaje ngene ako kagazi gatonyi kafashwe nkuko ahantu kanaka. Hanyuma ndegera, mbandanya kwegera. Hanyuma uko negera nkaza hafi, nkabaza ngo mbega ako kagazi kari hehe. Ndavuga ati mbega ako kantu kagowe. Hanyuma uko negera naguma nca mu bihuru. Hanyuma numva ako kavuga ngo Milltown. Hanyuma mva mw'iryo yerekwa, ndibaza ati Milltown ni hehe. Hanyuma niyumvira yuko hari akagazi koba kafashwe ahantu kanaka. Hanyuma ndabaza ishengero ryanje kuko tuku mugoroba, nimba bo babazi hano twa Milltown, nta numwe yarahazi. Hanyuma kwa Mungu ndasubira kubaza ati mbega hoba hari umuntu azi hano hitwa Milltown. Hanyuma John Wright, abantu benshi muri mwebwe mwishengero muramozi. Hanyuma yaravuga ati Mwene Data Branham, Milltown ati ni hariya uja mu manuko, ni nk'ibirometero 40 n'ibindi. Ati ni kukamanuko karaho ndaza hariho. Hanyuma ndavuga ati uzonjana ngaho. Arambwira ati ego. Hanyuma twashinze tukurikira. Igihe twashika Milltown, hari nk'isoko ritonye aho abantu bakunda koza bakagurisha ivyamwa vyabo n'ibindi. Hanyuma nagiye ku mugabo umwe yarafise agakese k'ibiti. Ndambwira ati umbiriza, urashobora kuntiza iyo kese yibajwe mu biti? Arambwira ati ushaka kuyikoresha iki? Ndambwira ati ndumuvuga butumwa, shaka kuyishira ngaho ndayihagarareko, hanyuma mbwire ubutumwa abantu bose hano. Hariho benshi. Hanyuma ndagenda ndarondera ico kakese k'igiti. Hanyuma aravuga ati gafate genda. Hanyuma Mwene Data Wright araza arambwira ati umbiriza, nimba ushaka ngomba kujana hariya mu misozi. Hanyuma twaciye imbere y'ishengero. Hanyuma ndabaza ati iyo shengero ringaho ni? Aravuga ati ni shengero rya Baptiste. Hanyuma umuvuga butumwe yagiye hariya, yaragiye. Hanyuma ishengero yatatana, ati nta makoraniro akihabera. Hanyuma negera iyo nzu. Hanyuma hari ikintu cambwiye ati genda mu iyo shengero, nubwo atayikorwa c'Imana kiberayo. Hanyuma naragerageje kugura umuryango, sinabishoboye. Ndavuga ati Data uri
hejuru mbega uwo ufitanye ikibazo nano shengero mbega wampamagariye hano mbega ni hano aho hari umuntu akagazi ko bakari mu gihuru nimba ari uko rero nyugura umuryango ndugura hagama hugaye hanyuma mpindukiye hari umugabo yashitse ava mu ruhande arambaza ati umeze gute ndambwira ati umeze gute ndambwira ati hanyuma ati ushaka kwinjira mu nzu ati yego hanyuma yarafite urufunguruzo arugurura hanyuma ndinjira ndaraba ndabaza ati ahantu n'ahandi aravuga ati ahantu ubu naho igisagara ati nashagira amakoraniro hano aravuga ati genda ubabaze hanyuma ndababwira ati nakoreye mu bya leta ndabizi yuko bazompa uruhusha hanyuma barambwira ati wowe kora ku buryo bw'uko ibintu byose ushobora muri gahunda ni byo gusa usabwa hanyuma ndatangura ndatangaza yuko hari amakoraniro ko Yesu Kristo wawundi ejo hahise uyu munsi ibe byose hanyuma Mwene Data Hall na Mwene Data Right bari banditse agakete gatonyi ngo muze mwumvirize uwundi Billy Sunday hanyuma ngira koraniro yari Mr Bright n'umugore wiwe n'abana bawe bari gusa hari ahantu nk'abantu hokushira nk'abantu 500 ariko hari abantu bane gusa ariko navuze ubutumwa mu nkomezi uko bishoboka hanyuma iryo koraniro nyine uko hanyuma musi wa gatatu umugoro wa gatatu igihe nagira nduga avuga ubutumwa hanyuma ntange ibitabo by'indirimbo nari nakoze bikomeye imbere yaho nari nogeje intebe zose ndazikora ko nizera yuko haduza abantu ariko nta numwe yaza hamwe na Right yaraje n'ubundi bari babandi bane nyene hanyuma ndaraba mbona umwe Mwene Mike abona umwe aje aravuga ati iyo niyo njyaje ya mbere ije ati umuntu agoye muri kino gihugu kandi hakana Imana ngo hari iginyo ribo ryari ribura n'ibyo ngo bimaruka nkuko hanyuma aravuga ati uwo mugabo aravuga ati ako kitwa ka Billy Sunday kari hehe hanyuma ndabaza izina aravuga ati nitwa Hall hanyuma aravuga ati nitwa Mwene Data Branham aravuga ati wowe uri Billy Sunday ndavuga ati oya sindi Billy Sunday ati ndabaza ati ntushaka kuza imbere kiravuga ati oya nisharaho nshaka ndeka nisharaho nshaka ndavuga ati ari gitabo c'indirimbo hanyuma aravuga ati sinshaka kuririmba hanyuma ndavuga ati kumbure twebwe tugiye kuririmba rero hanyuma ndavuga ati ure dutangure igine ko ndavuga ubutumwa uwo caguma cegera imbere buke kiraza imbere mu ntebe hanyuma mu guhamagara abaza gicaniro niwe mugabo yashikaniye ubuzima bwiwe Imana hanyuma mu nyuma yaje kuba umwungere w'iryo shengero hanyuma ambwira umukobwa yari yagumye aryamye uwo mugabo yari yagumye aryamye iyo myaka 9 n'amezi 8 hanyuma Mwene Data umupasiteri wo mu idini yari yavuze ngo nta bitangaza bikibaho kandi ko umuntu wese azoza mu makoraniro ko azoca yirukanwa se we yari umudiyakoni mu iryo koraniro n'ibindi nico gituma abantu batashobora kuza hanyuma hari umuntu yari yahaye umukobwa aho gatabo kanje Yesu Kristo uko yari niko ari uyu munsi niko ari bidashira hanyuma uwo mukobwa Et puis j'ai prié pour une fille qui narasenge umukobwa afise igituntu hanyuma akiriraho nyene hanyuma ku mugoroba aza no mu gikorwa hanyuma uwo George Carter yari yarumvise ibyo bintu byose yaguma arira avuga ati iyo bananje ibi byonshikira hanyuma ndinjira ntiyashobora gucira n'ibindi hanyuma buke aravuga ati nasomye kare gatabo gatonyi Yesu Kristo ko ejo niko ari uyu munsi nibihe byose bidashira aravuga ati ndizera yuko aza kunkiza hanyuma ndavuga ati sinshaka kugira imicano mu mibano yanyu ariko so wawe na mama wawe bari hehe ati sinzi aho yakura amariro yiwe ariko yararira yari mu ikoraniro yirizwi cyane ariko iryo koraniro ryanka ibintu byose by'indengakamere ntibashagura ikintu kimwe bahora ko namwe mugera hari gusa bari gusa igifarisayo gusa kiri ngaho jewe ntacyo nashaka gukora ngaho hanyuma ndamubwira ati gusa nshaka gusengera aravuga ati mbega uraza kubigenza nk'uko wabigenjeje kuri wa mukobwa wa Neil ndavuga ati sindabizi hari hiyereko hajya
ati ariko nza gukora gusa ibyo Imana iza kumbwira. Hanyuma ndasenga nta kintu kimwe cyabaye. Hanyuma igihe ikanguro ryari riheze narose nk'abantu 70 bo kubatiza, yari yavuze ati sinakize nanje nashaka kubatizwa hariya muri yakuzi gatonyi. Hanyuma igihe umunsi wo kubatiza washitse naragiye, hariho umuvugabutumwa by'ukuri yari yamparije bikomeye mu bijyanye n'umubatizo, yari yagize ikanguro nawe. Hanyuma yari abantu bose bo mu ikoraniro ryiwe bari bumvise havuga iby'umubatizo, hanyuma baje bose nk'uko bari babatizwa hamwe n'abandi mu gikorwa cyo kubatizwa. Nashaka gusagirana muri Data Right, hanyuma ndamubwira ati ariko sinshonje, ntabyo nshaka ubu, ati ngiye gusenga imbere yuko amakoraniro kuno mugoroba hari ushaka gusenga. Hanyuma ku musozi ndasenga ahantu mu bisaka, ndasenga ndapfukama, ndasenga ndaramura amaso ku Mana, hanyuma ndatekana. Hanyuma ibintu byose ku ruhande ndaguma bingora. Murabizi igihe utawe korera Imana utangura kumva umenga ntutekaniwe, hanyuma izuba ryariko rirarenga rirasa mu maso, ndavuga ati singibishobora, ndavuga ati oh Mana yanje, mfukamye ati ibintu byose numbumenga birampanze. Mu mwanya nyene ndahaguruka ntangura bandanya gusenga. Hanyuma hariho ikihuru, sindabizi ingene mwebwe mwita nyabiti ibyo ari byo. Hariho umuco, marayika w'umwami, iyi foto yo mufise ngaha niwo muco mu ico gihuru. Nundi narahagurutse ndavuga ati Mwene Data mwami ushaka mbega nkora iki? Hanyuma nagoma numva inkengere evuga yagaragaza ngo ibyo ifunguro byo kumugoroba birashitse. Hariya mu Kirundi baracaso baravuza, ariko sinabyumva, nari nk'irimo yerekwa. Murabona Imana yishura kumera. Hanyuma akana George Carter kari kabaye cyane, kagakobwa kariho kararira, kashaka kubatizwa, kari kasezeraniye Imana ko kazoyikorera, kari gahungabanye bikomeye. Ariko umugore nyina wiwe yagiye mu ikoraniro, arapfukama arongera ko avuga ati Mana yo mwijuru, kora ikintu, uriya mushukanyi, uriya yagize amakoraniro, uriya yatumye umwana wanje aba ugwaye cyane ahungabana gusumba, ubu rero arikararira. Hanyuma aravuga ati oh Mana yanje, uriya mugabo muhindure ubusa, yirukanwe ave mu gihugu. Uko biri kose umukobwa wanje nta byizigiro agifise ubu rero, ariko amwizeza ibintu byo gukira indwara, ubu yamushize mu byizigiro bitari byo. Siyo ntaye yanje, ibyo nivyo we yivugiye ubwiwe, je so narindi. Ariko mu nyuma yumvise umuneka araza, arahaguruka arasimba, abona igitutu gica imbere yidirisha ahantu izuba riba ryapfutse ibintu byose. Hanyuma abona neza umberekezo aho nasengeye, hanyuma abona igitutu ku ruhome, aravuga ati ico gitutu gisa nk'amenga ni ishusho ya Yesu, ari ubwanwa bwiwe bumanuka. Arabaza ati kwera iki urira? Araba ubu araje. Hanyuma yambonye nanje nza, bisigura ngo yabonye umuntu afise biri iri mu kiganza, afise ubuhanza butaratoboka neza, afise biri mu ntoke. Hanyuma araza aravuga ati nyeka ndiko ndarota, aravuga ati ndiko ndarota. Arabwira umukobwa wiwe ati mbonye umuvuga butumwa aza afise ubuhanza butaratoboka neza. Hanyuma mu mwanya nyene igihe yarakibivuze, twariko turaduga jewe na Mwene Data Right. Hanyuma mbonye shitse, nari ndabizi yuko Imana yaciye inzira mbere no kubantu bameze nk'uko mu gihe arabanyakuri naho bari mu makosa. Hanyuma yarakiri musho gusigwa. Hanyuma ndinjira gusa, se wiwe yari yagiye mwiraro kugira ngo akame inka. Hanyuma ndagenda hanyuma uwo mugore ambonye aragwa. Hanyuma George we arandaba naga ati umushiko wanje George, umwami Yesu Kristo uwo ukunda. Hanyuma kuri ico gitanda
sur ce cadre nta tellement elle s'était yari yifatanije bose bavuga ngo ibitangaza byararenganye ariko we yari yavutse ngo abe umwana w'Imana we yafatanije n'isezerano Imana mu buntu bwayo igaragaza iyerekwa hanyuma ndavuga ati ubu rero ndabizi yuko niwe kagazi wari kurahamagara ni wewe wari washizwe mu ibintu byose ndavuga ati George umwami Yesu ukunda ukorera yanyiyeretse uriya muco uwo muco wari uhagaze hejuru kuri Neil kanga kuvuga Neil ubure uri ngaha hanyuma yambwiye ngo nze mu izina rya Yesu Kristo ntegetse Satani ngo akuveko haguruka utambuke hanyuma amaguru yiwe yari nk'udukubuzo hanyuma nyine waravuga ati none bigende gute ndavuga ati sohoka ngaho va mu gitanda hanyuma arahaguruka ava mu gitanda mu bushobozi bwamwe mu yera agenda ahimbaza Imana asohoka ahimbaza ikirere n'ibintu byose yabonye mu myaka yose yarabaze hanyuma nyine we yataye koma induru asohoka yiruka hanyuma ababanyi bariko biyumvira ko uwo mwana yapfuye ahubwo yari karagendagenda akora ku mababi agenda hanyuma yumva indirimbo se wiwe yumva indirimbo umukobwa wiwe yari ngaho avuza indirimbo ngo hariho isoko yuzuye amaraso ya Emmanuel ngo umunyavyaha wese yinjiyemwo atakaza ivyaha vyiwe n'ibirabagu vyiwe ngena ivyigitangaza ntakiri ku gitanda aje ku gitanda gusa kugira aryame guhera ico gihe ubu haheze imyaka 16 nimuhagarare neza ku mwumvire wa gatandatu ikintu kibabwira ngo nimba yarakije uyundi nandi shaka kunkiza haleluya uko niko kuri amen murabe Fort Wayne uriya John Wayne akuze Ryan atari yari mumyi nagize ikoraniro rikomeye uwo mugabo yari shengaho yari mukatolika hanyuma aduga ahavugwa ubutumwa baramudugana ahavugwa ubutumwa hanyuma igihe yegera naramubwiye ati witwa John Ryan ati uri mukatolika nibyo wizera hanyuma ndamubwira yavuye ndamubwira ati uri impumyi guhera haheze imyaka 20 aravuga ati nibyo yarafise ingwara yamutumye ahuma hanyuma ndamubwira ati urasabiririza kugira uronke ngene ubaho aravuga ati ego ati niko biri hanyuma ndamubwira ati ko Yesu Kristo agukiza arambwira ati ego hanyuma ndavuga ati mwami Yesu Kristo ngwanije ubu buhumyi bumuveko imbere yuko ndaba impande yanje ndavuga ati ukuri ko rahagize ngo uronse ukubona kwawe arambwira ati ariko simbona ndamubwira ati ntacyo bipfana nabyo ati genda unezerewe genda inzira yawe nezerwa hanyuma aravuga hanyuma umugore umwe yaragwaye yabonye uwo John Wright aza bamutwaye bamurongoye hanyuma aragaruka barasubira baramugarukana aravuga ati reka sure kuri wa muvuga butumwa aragaruka aravuga ati wambwiye ko nakize ariko sinakize ndamubwira ati ntacyo bihurira nabyo ntacyo bisa bisanya nabyo arambwira ati wewe wambwiye ko nakize ndamubwira ati ego ati ndamubwira ati niyumvira ati nimba nakize mbega sishobora kubona ndamubwira ati Imana nimba yanyeretse iyerekwa yuko ushobora kubona ahari utigizwa gushika ariko we yari mukatolika ntibigeze bamigisha ibintu nk'ibyo arambwira ati sindabitahura ndamubwira ati ngira iki ndamubwira ati ico ukora gusa genda inzira yawe unezerewe ushimire Imana guhera ubu yuko shimira Imana yuko yagusubije ukubona kwawe hanyuma arabaza ati nizina ryawe ninde hanyuma ndamubwira ati ngo niyitwa arama ikiganza naga twita Branham ati jewe ku Katolika banyigije kwizera abapatiri ariko naje gusaba ubufasha wambwiye uwondi umbwira iyo mvuye nta wundi yarabizi kiretse Imana ndizire ko ari ukuri hanyuma arabwira ati Imana ihimbazwe yankijije hanyuma ku munsi ukurikira yagoma himbaza avuga ati Imana ihimbazwe
narakize. Hanyuma aguma avuga ngo hahimbazwe umwami kubwo gukira ingwara. Hanyuma aguma abikora ngo hahimbazwe Imana kubwo gukira kwanje. Hanyuma baguma bamutwenga na cyane abagiri bato mwibarabara biyumvira ati uwo mugabo yacitse umusazi. Hanyuma aravuga ati extra shaka guhimbaza Imana cyane, ahimbazwa umwami narakize. Hanyuma baramufata bariyumvira ati uwo mugabo ni byiza ko amujyana mu nzu y'abasazi. Baramutwara hariya bahura nawe, aravuga ati je ndakomeye nkuko mukomeye ntimuhungabane, ati mbere ndabasumbya gukomera gusa nizera ko nakize kwanje, je umfata ukwizera kwanje ukwizera. Murabona ntiyashatse kubonesha amaso yiwe gusa, ahubwo yabonesheje ayandi maso araba Imana. Murabona twebwe turaba ibintu tutarabona, nico kigwanishwa c'abakristo n'ukwizera. Umuntu aje ku Mana ategeza kwizera ko Imana iri ngaho, hanyuma ivyamwa byose byamwemu byose ntibiboneka ariko biba ibigaragara. Tubona ibitabonekana mu kwizera tukabibona. Haleluya, amen. Hanyuma umuhungu akiri muto yaramujabukije ibarabara ahantu kanaka, yari umwe mumwa bazi ubwenge yategeza kumumwa. Hanyuma aheje kumwa igice cy'uruhande rumwe, aravuga ati we John Ryan, aravuga ati yego muhungu wanje, aravuga ati numvise ngo wari wagiye kumviriza uriya yitembagaza uriya. Aravuga ati numvise avuga kandi uvuga ngo warakize. Aravuga ati yego narakize, umwami ahimbazwe. Igihe avuga ivyo amaso yugurutse aho nyene bariko baramumwa. Hanyuma atangura guhimbaza umwami uko yarameze, nta numwe arashobora kumufata, umukwafere kimyozi ntashobora kubandira kumumwa, yari yamaze kugera mu ibarabara. Murabibona ko yifatanije n'umwumvire wa gatandatu, nico gituma ibintu biba iby'ukuri. Amen. Umwumvire wa gatandatu uzonesha ubwami biciye ku mwumvire wa gatandatu. Ibihome by'uriko byatembagaye hasi. Amen. Ibyo murabyizera? Ibihome by'Yeriko byarashonze bitembagira hasi. Ibihome by'Yeriko byaratembagaye kubwo kwizera. Ikiyaga nticashoboye kumira Paulo mu gihe ivyizigiro byose byari byagiye. Yabonye yerekwa marayika w'umwami araza aramubwira ati subirana intege. Mbega ivyo byari biki? Iyi minsi 14 nta kintu kimwe babona, byose byari byijimye, igihuhusi carahuta, ariko umwumvire wa gatandatu warakoze urakora arabona. Haleluya, amen. Uwo mwumvire wa gatandatu ntiwashoboye kugumiza Petero mu ibohero. Oya, ni ubushobozi bw'Imana bwarungitse marayika arabohoka. Umwumvire wa gatandatu ntoretse Paulo na Sila mu muwero ryabo, ibohero ryose ryarajugumira. Umwumvire wa gatandatu nibibe ibihagije muri mwebwe. Amen. Ni kubwo umwumvire wa gatandatu nico gituma intambwe itashoboye gutabagura Daniyeli. Murabona bose barafise umwumvire wa gatandatu. Umuriro ntiwashobora guturira bari abagabo batatu, barafise umwumvire wa gatandatu wakorera muri bo. Muraraba Lazaro yagarukanywe arazugwa. Byari biki? Ni uwo mwumvire nyine wa gatandatu ni wagarukanye Yesu mu bapfuye kumusugira gatatu. Ni wo mwumvire nyene uha ishengero ukwizera rikeneye kugira ngo rizamugwe. Ntimwizigire iyo myumvire yindi itanu irabesha. Ni mucungire murabire kwa gatandatu. Ni murabe, sindabizi nimba Shari Cox ari hano, ariko naganiye nawe by'umwumvire wa gatandatu. Siwe gusa ariko n'umugore we nawe baravuze ati nandi shaka kugira uwo mwumvire wa gatandatu. Murabona mutegereza kubyizera. Dutegerezwa kwizera tutabonye, ariko Imana mu nyuma irabitwereka ikabitugaragariza, itwereka ukubano kwayo. Nta gwitwazwa ruhari. Umwumvire wa gatandatu urakora. Twunamike imitwe yacu. Data uri mu ijuru,
umwumvire Ces témoignages wa gatandatu, iyi ntahe yo muri Bibiliya, selon lesquels le sixième muri iyo umwumvire wa gatandatu ukoreramwo, ndavyita ukwizera. Nabisomye mu Baheburayo 11. Ukwizera ni ikintu kigira ibintu twizigira, ikintu kigaragaza ibintu twizigira bitaragaragara. Ubwami bwaraneshejwe, iminwa y'intambwe yarazibwe, bacitse ku nkota. Mbere Aburahamu yari ngenzi mu gihugu cy'inyambukira, agira umwana afite imyaka 100. Umwumvire wa gatandatu mu nda hasa harapfuye, ntiyaraba ibintu uko biri, ntiyatembagariye mu kutizera, ariko yabaye ukomeye, ahimbaza Imana mu kwizera, ahimbaza Imana. Yamenye ko Imana yatanze isezerano kandi ko ishoboye kurisoza. Mana, none natwe twari dukwiye kuba turabana ba Aburahamu. Mbega dufite ikihe citwazo? Ninde abyura ku kwizera wahaye Aburahamu? Ndasabye kugira ngo babone imbere y'umumarayika kuno mugoroba, kandi ntibasubire kwishigikiriza ku byo biyumvamwo, kubigaragara, ariko bishimikize ijambo ry'Imana, isezerano. Abakristo bose bari hano bakire, abantu bose batarakizwa bakizwe, abantu bose badafite mwemu yera bamwakire. Data, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbega muritegure kwakira gukira kwanyu? Mwese murashaka ko umwumvire wa gatandatu wanyu ubuhagije? Mbega ni giki? Ukwizera ni kigize ibintu twizigira, ibintu umuntu ataba arabona. Murabona, ukwizera nico kintu cyanejeje ubwami, nico cyatanze kugororoka, nico cyakoze ibitangaza byose. Umwumvire wa gatandatu rero mukoresha ubuzima ukubona kwanyu ko mu buryo bw'imwemu, hanyuma mwabone ibyo mumaze kwakira. Mwese mufise amakarita yo gusengerwamwo, muze mugana iburyo. Umugwi w'abasenga watoranijwe, ni murabe. Abayuda barindiriye ukuza kwa Mesiya, bigishijwe muri ubwo buryo. Hanyuma igihe yaza barananiwe, ntibamumenye. Ni ikintu kibabaje cyane, ni imwe mu nkuru zibabaje cyane. Isi yaremwe nawe, ariko ntiyamumenya, yaje mu biwe ntibamwakira. Ni icyumviro kibabaje. Ubu rero mumenye, barondera Mesiya. Mbese ibyo bari barindiriye Mesiya araza. Yari Imana muhanuzi, yategerezwa kugira ikimenyetso cy'umuhanuzi, kuko Mose yari yaravuze ngo nzohagurutsa umuhanuzi ameze nkanje. Rero ngo kora ikimenyetso c'abahanuzi nk'uko n'Abayuda biri. Hariho Abayuda benshi bameze nk'uko murabona. Yosefu nandi twabiganiriye ivyo. Mwene Data w'i Stockholm, Mwene Data Petrus yarungitse igice c'umiliyoni, hanyuma Agan Bright yanyeretse filme ivuga ngo iminota 3 inyuma y'igicugu. Baje bava mu bindi bihugu, bari barigeze bagaruka. Petrus abanuka Bibiliya, hanyuma hariya bagize ibiganiro baganiramwo. Hanyuma barabaje Abayuda ati, mbega kubera iki mutashe? Bagati muje gupfa? Bavuga ati oya, tuje kuraba Mesiya. Ati yego, kuko umusukoni uratutuza. Idarapo rya kera rya Dawidi riranyiganyiga ubu inyuma y'igihe kirekire nk'imyaka 2500. Yerusalemu ubu iraganzijwe n'abantu bayo, ubu n'igihugu. Igihe Yesu yavuga ngo igihe umusukoni uzotutuza ugatutuza, igihe kiba kiri hafi. Igihe basoma Bibiliya, ni bari Abayuda b'i Wall Street, ariko abo bandi bo baje mu ndege. Bari batinya kuyinjiramwo. Ivyo mwarabibonye mu kinyamakuru Luke. Hanyuma murabe mwigisha wabo wa kera mu Kiyuda yaraje avuga ati, muvyibuke turafise isezerano ryo gutaha mu gihugu, kandi umuhanuzi yavuze ngo tuzotaha iwacu ku mababa y'inkukuma. Naho tweze haleluya. Murabona ngo kugarukanwa ku mababa y'inkukuma, aho niho rero bageze mu gihugu cabo c'inkomoko. Raba bakagaruka, bafata Bibiliya basoma cyane isezerano rishasha. Murabizi Abayuda
à l'envers. basoma bacuritse Et il disait, hanyuma baravuga ngo uyu yesu nimba ari we mesiya by'ukuri ategereza kuba ari muhanuzi, nimba yaradutse mu bapfuye nakore ikimenyetso cy'umuhanuzi kandi tuzobyizera. Amen. tout simplement juste. Oh, païen, entrez. Banyamahanga nimwinjire mwihuse, isaha iregereje. Imana izohindukirira ubuntu bwayo ku bayuda, abanyamahanga badusigara atamba bagirirwa hasigaye gusa ibisasu kirimbutse. Nimuje muri gahunda hamwe n'Imana, mu gihe mugifise uburyo bwo kuja muri gahunda mwiyuzuza nayo, nimubikore ubu rero. Igihe Yesu yaza ku bayuda yabahaye ikimenyetso ca Mesiya kugira ngo abereke ko ari umuhanuzi. Bamufata yuko ari umupfumu, ari Beelzebul, ari uwa Satani. Hariho n'abandi bantu benshi bari bategereje Mesiya. Murabizi yuko bihuje na Bibiliya bose bagarazwa n'abantu batatu, Hamu, Semu na Yafeti, bose bava kuri Nowa. Ubu rero hariho abayuda, hari abasamariya, hariho nabona igice c'abayuda, hanyuma hari n'abanyamahanga. N'abasamariya nabo bari barondera Mesiya, baragenda bakicara hafi y'akagezi. Hari umugore yashitse agenda kwicara impande y'iriba, aricara. Hanyuma umwami aramubwira ati amazi yo kunywa. Uwo mugore amwishyura ati ntidufatanije, mwebwe abayuda nta kintu kimwe duhurireko. Arishura ati iyoba wari uzi uriko arakuvugisha wari kumusaba kunywa. Hanyuma barabandanya kuganira, aravuga ati genda urondere umugabo wawe umuzane. Hanyuma aravuga ati nta mugabo mfise. Aravuga ati nivyo uvuze ukuri, kuko wagize batanu none n'uwo ufise ubu rero si umugabo wawe. Aravuga ati mwami uwo yari maraya. Hanyuma yarazi byinshi ku Mana gusumba ica kabiri c'abavuga tubo muri Amerika. Aravuga ati ndabona ko ukuri umuhanuzi, turazi ko igihe Mesiya azoza azokora ivyo, azokora ikimenyetso, azovuga byose. Wowe urinde? Yesu ni jewe. Aravuga ati ni jewe ndakuvugisha. Ariruka mu gisagara, umugore aravuga ati nimuze mwese murabe umugabo yambwiye ibintu byose. Mbega osi Mesiya? Murabitahura? Mbega osi Mesiya? Nivyo yakoze ikimenyetso imbere y'abayuda, akora ikimenyetso imbere y'abasamariya, ariko ntiyagikoze imbere y'abanyamahanga. Twebwe aba anglo-saxon twakorera ibigirwamana n'ibindi byose, nibo tutahawe, nibo batahawe ikimenyetso. Hanyuma yaravuze ngo urunganwe rw'isambanyi kigoramye bazohabwa ikimenyetso ca Yona. Hanyuma aravuga ngo nkuko byari bimeze mu misi yo kwa Sodomu niko bizomera mu misi yo kuza k'umwana w'umuntu. Mbega byagenze gute mu gihe c'Isodomu? Uriya marayika yahindukiye umugongo. Mbega n'abantu bangahe hano badafise karata yo gusengerwa, abandi bashaka gusengwa? Nimba mufise karata yo gusengerwamo nimuze mu murongo. Nimba atari ko bimeze, turaza kubashikira. Nimba gusa mushobora gutahura ivyo natahuye uyu munsi ku bijanye n'uriya mwumvire wa gatandatu, mwizere n'imitima yanyu yose. Ubu rero mwazanye udutambara, ndasengera bose, ndazagerageza uko nshoboye, ariko nimba nabibagiye mu buryo ubu canke ubundi, muze munyandikire Jeffersonville, nzobarungikira utwo dutambara. Ntaco tuzobaka nk'amafaranga. Kenshi abantu barungika amafaranga make n'ibindi, hanyuma tukarungika ibitambara mw'isi yose, ibitangaza byinshi n'ibimenyetso byinshi bikaba aho rero ndonka byinshi bisumba ibyo noronka. Fata yuko nka 95% bari hano, ndabizi yuko hoba ariho muri Jeffersonville mu murongo wo basenga mwese mbona ba Jeffersonville iyo barimwo nari kubasaba bagataha bakavamo mu mugwaneza, kuko nabasanga mu rugo. Hariho umugore rero hano, iyo banokije uyu mugore nobaye ndi nyererezi ntabikoze. Sishobora kumukeza, yamaze gukira. Iyaba gusa iyo shobora kubyemera, Yesu yaramukirije igihe yava ku musaraba.
yari yajanjaguwe akubitirwa ibyaha byacu, ni mu mishago yiwe niho dukirira. Abari mu tugare tw'ibimuga kuno mugoroba hari umugore yahagurutse mu kagari k'ikimuga, nimwe mwiramamagaye, mwebwe muri hariya kugare rw'ibimuga, ntimwiyumvire yuko ibyanyu birengereje, oya ntimwiyumvire nk'uko, mufate umwumvire wa gatandatu, hanyuma muce mureka za zindi zitanu, ya myumvire itanu izipfe. Muraba rero hariho umugabo hano w'umwirabure, namwe mwicaye hano, nimugire ukwizere. Mwene data, gira ukwizera mushiki wanje, wowe uyu ni muto cyane kugira ngo amenye ukwizera icyo arico, ariko wowe niwizere ko mwamakira umwana wawe. Hanyuma abantu bose bafise ukwizera bakikije izo ntebe z'utumuga, nimugire ukwizera ku bw'aba bantu. Mbega obare umuntu afise ikibazo cy'umutima, mushobora gupfa mu minsi iri mike, mufise kanseri, nimba atakiri kimwe gikoretse muzopfa. Abo bantu bashobora kubaho igihe kirekire naho bamugaye, ariko mwebwe mushobora gupfa mu buryo bwihuse. Nimufate Imana uvuga ati nshaka gukoresha umwumvire wanje wa gatandatu uyu munsi, ndizere ko nza kunkiza. Imana irabikora, ivyo muravyizera muri za mitima yanyu yose, nanje ndabikora uko. Ubu rero sinshobora gusengera bose hamwe n'impano yo kurobanura imwemo, sinofata no gusenga Imana. Nimba Imana ari Imana, aho rero ishobora gukora ibintu byose. Quelle est la forme la plus élevée de la foi? Mbega ni yemero iri hejuru cyane mu kwizera. Hari umwe mu bayuda yavuga ngo ushira ibiganza byanje ku mwana wanje arakira, ariko n'undi we yavuze ngo vuga ijambo gusa umukozi wanje arakira. Ivyo nivyo abo mu manyamahanga mu makoraniro hari hakurya y'amazi, iyo babonye ikintu c'indenga kamere, ishengero ryose riba rifashijwe, baca bizera. Ariko hano biragoye cyane, murabona muri aba Pentecote n'aba Methodiste, ariko niba mufise mwembu yera muri aba Pentecote. Ubu rero niba mufise umwumvire wa gatandatu, hanyuma mwiteguriye yuko biba bizima, aho rero tugiye kubiraba. Uyu mugore ari hano kuri ibi, uyu mugore sindamuzi, twese ntituzinanye. Ubu rero raba uyu mugore sinigeze ndamubona mu buzima bwanje, nawe avuze ko atanzi, nanjye sindamuzi. Mbega ni gute nomenya ivyari? We yarose ikarata yo gusengera gusa, abantu bose bagushaka kuyironka. Ni wa mbere hano imbere kwavuga ubutumwa, imbere ko ndamuvugisha, nimuvyemere ku bwanyu, ni vyanyu. Ibi nivyakwereka rimwe ku muntu umwe atigeze aba mu koraniro na rimwe, ni cemeza yuko ari by'ukuri. Ubu rero raba umuntu umwe yakize imibembe, abandi bose bace bizera. Nimurabe yarakize, nimurabe yagize ukwizera, abandi bose barizera. Uko niko dukwiye kubikora, kubona tukizera. Ubu rero ibiganza byanje uko ndabizi, uyu mugore sinigeze ndamubona, nimba ariko bimeze n'ubu sindamuzi. Mu by'ukuri tuzinanye mu buryo bwuzuye. Umwami aje akambwira impamvu ari hano, cyangwa ikintu yakoze, cyangwa ikintu ariko ashaka gukora, ariko agenda gukora ikintu azi ko ntashobora kumenya, cyo bari cemeza yuko ari wa Yesu nyene yavugisha wa mugore hariya kw'iriba. Cyo bari cyo gihe muri runganowe rw'abanyamahanga yuko Yesu aza mu nkingi y'umuriro, mu nyuma akaza kuba mu mubiri ari mu mwana, hanyuma ubu ari muri mwe muyera, muri wewe, muri jewe, muri twebwe abejwe n'amaraso, aba mu mibiri yacu, aba muri twebwe. Uwizera azokora ibikorwa nyene nkora. Mu by'ukuri nukuri ndababwire, umwana nta kintu kimwe akora yigeneye kiretse ibyo data akora. Ibyo murabyizera nuko. Nashaka kubabaza rero abari mu bugare bw'ibimuga, iyo banokije uyu mugore nobikoze, iyo bano bakijije nobakijije. Ndetse ndabishobora, ariko umwami Imana ambwiye ikintu kubijanye n'uyu mugore.
nimba ari by'ukuri arabizi yuko ntamuzi kandi mwese murabizi yuko hategerezwa kuba ubushobozi bw'indengakamere kugira ngo ibyo bibeho. Mbega murizera yuko umwana w'Imana nk'uko isezerano riri ari hano? Mbega mwese murashaka kubyizera? Mbega murizera yuko ari umwana w'Imana? Mbega mwese murashaka kubyizera? Mbega muraza kwemera gukira kw'indwara? Mbega murizera n'imitima yanyu yose? Nimba ikintu kimwe kibaye hano byose dore ko bice bitunganye uko n'ukuri gukwiye, wizeye ikintu kimwe biba bihagije. Okay, mugore hano ugomba kuja impande, sinzi niba za kuduza iju cyane, ariko ishengero ryasezeranje yuko riza kwemera gukira indwara mpemu yera niyahishura ikintu uzi ko ntashobora kumenya. Ibyo biraza kubatera intege bibahe no kwizera. Ego nibyo ni byiza. Ubu rero ndakuvugisha nk'uko umwami yavugishije uriya mugore kw'iriba. Urabona yari wa mbere, nanjye ariko ngomba ndabikore. Wowe uri umuntu ufise impwemu ufise ubugingo, nanjye ndi umuntu ufise impwemu ufise ubugingo. Ndazi ko uri umwana w'Imana kuko mpemu yera ashinga intahe ko uri umwana w'Imana. Ni hari kugwa neza iyo bitabize nk'uko mba numva nsunikwa. Mbega waraje mu makoraniro, warabonye ibi bintu, mbega warabonye abanyabyaha baza nibyo bakoze n'ibyahishurwa. Mbega urizera n'umutima wewe wose hamwe n'ibiri muri wewe? Imana ishobora kumbwira umubaro ufise kandi uraza kubyemera. Aho rero n'ibimuga biri hano bose, n'ibimuga bose bavuze ngo barizera, bose barizera. Uyu murongo wose bihagije gusa ko muza kubona ibiza kuba. Mukoreshe umwumvire wanyu wa gatandatu hanyuma muhimbaze umwami. Ibe ariyo nyifato yacu twese, nico gituma muri hano. Kumbure mu mwanya ukurikira mpemu yera araza kuza ku ishengero ryose, kandi ninacika intege hanyuma umwana wanje aze kubigabako hanyuma ashire ku ruhande, kuko ndabizi yuko ntegerezwa guhagarika rimwe na rimwe. Sinzi niyo mbangeze mba ndibyerekwa. Yesu yaravuze ngo muzokora nibihambaye kuko ngiye kwa data. Ubu rero ndabona ibiba k'uyu mugore yaje hano kugira ngo asenge, kandi ariko asengera akabyimba kari ku kuboko kwiwe, ikibyimba kiri ku kuboko kwiwe. Ubu rero urizera? Kibyimba kiranyegeje jewe, ariko nikinyegejwe ku Mana. Nakubwira kuko ariko ni ukuboko kw'iburyo. Nimba ari byo duzi kiganza, izeresha umutima wawe. Mbega umwumvire wa gatandatu hari ikintu ukora muri wewe, canke murahumye, canke umwumvire wa gatandatu utangura gukora ni ukwizera Imana. Imana irashikamye, ariko nubwo biri uko Yesu niwe azi uyu mugore, kandi yewe yasize nje ko nimba ubyizera yavuze ko ukira. Muravuga ngo muravuga ati nyeka watomboje. Oya, nta gutomboza, navuze ikindi kintu. Wowe n'uruwa hano uva ilima. Mbega urashobora kwizera yuko Imana yombwira uwuriwe? Uri Madame White. Nibyo Imana igiye kugukiza. Ubu rero taha iwawe wizere. Mwese rero murashobora kwizera, mwese mugira kwizera Imana. Iyo gusoma mwo kwizera ibintu byose birashoboka. Abashobora kwizera, iyo mwo kwizeye, ndakubwiye yuko wamaze gukira mu gihe ucicare uce wigira, genda ushimira Imana. Shize ikiganza canje kuri wewe nkavuga ati Satani yamaze kuvako, wakize Satani, va kuri uyo muhongo mu izina rya Yesu. Gira ukwizera, agenda gushaka ibiganza nkavuga ati wangwara we, va kuri we Satani, va kuri we. Amen. Imana iguhezagire. Izere ndakubwiye ibigushikiye, mbega byo gufasha. Ego, mbega shira ibiganza hehe? Mbega urazi bigushikira, urashaka gutaha iwawe urakize. Mbega urizera yuko ngumye shize ibiganza byawe kuri wewe uravuze ikintu kimwe wokira? Ni byiza, mu izina rya Yesu Kristo nakire. Amen. Genda wizeye. Mbega wowe bimeze gute nawe? Satani, va kuri Satani mu izina rya Yesu Kristo. Genda ushimira Imana n'umutima wawe wose. Mwizere, nimwumvirize neza.
Pourquoi est-ce que le kubera iki mbega mwemu yera aza agahishura ibintu byose et à un moment n'est-ce hanyuma tout aussi grand de voir mbega si bihambaye kubona ibyo umwami akora si j'imposais les mains nshize ibiganza byanje cyangwa nkasengera impano yo kurobanura kumenya ibintu murabona turi abanyamerika cyane tuba dushaka kugira ibintu bidusamaza viens toi je ne te connais ngo wewe sindakuzi ntituzinanye est-ce que c'est vrai mbega ni iby'ukuri jewe nanje sindakuzi twese ntituzinanye ariko imana yatuzi twese kuko imana irambwira ibyo ifise mbega uraza kubyizera yuko ndi umuhanuzi wayo n'umutima wawe wose nibyo ugwaye umutima ubaye umutima ugwaye umutima ubure urizera umutima wawe wose mbega urizera yuko ugiye gukira uvuye kure de là uvuye hariya i Alabama amener ta femme avec wazananye n'umugore wawe nawe ashaka gukira nawe nta karata yaronse hari ikintu afise tomber rentrer chez vous yaraguye yarabaye ni mutayi wanyu mwese murakize eh bien rero oh si tu peux croire iyoba toutes choses sont uwo kwizeye ibintu byose birashoboka mashiki wanje urizera yuko j'impose les mains tu ninashaka ibiganza uza gukira mu izina rya Yesu Kristo ni byiza raba pourquoi kubera iki est aussi guéri uyu mugore nawe yakize nk'uriya mugabo pourquoi ne pouvons-nous pas dire kubera iki mbega tutovuga ngo Imana ihimbazwe yakirije umugore tiens tu sais je sais ce qui ne va pas chez toi ndazi ibitameze neza kuri wewe nawe ubizi neza nkanje maintenant ubu rero ndabikubwiye ibi biraza kugufasha ni imitsi yawe ne peuvent tout simplement plus itagishoboye kugenda urakize mu izina rya Yesu Kristo gira ukwizera izere mushiki wanje mu izina rya Yesu Kristo genda urakize izere ubega urizera umutima wanje wose mushiki wanje mu izina rya Yesu Kristo kira gira ukwizera genda mushiki wanje izere mu izina rya Yesu Kristo kira exactement ce que tu as dit nivyo Imana nyene yavuze ngo ibimenyetso bizokurikira abizera mu izina rya Yesu Kristo genda urakize amen mbega urizera mu izina rya Yesu Kristo satani ave mu mwana amen kira tu veux prendre ton repas ce soir mbega urashaka gufungura ifungwa zawe ku mugoroba ibagira ibibazo byawe by'umushishito ufise amagara meza mbega murizera imiti banyu yose murabona prenez le sixième nimufate umwumvire wa gatandatu mushiri ya indi tanu ku ruhande mugire ukwizera comment vas-tu umeze gute si je te disais ndakubwiye ego canke oya mbega uraza kubyizera uko biri kose le kisk que tu as kisk ufise kisk ugwaye le kisk que tu as irakubako gira ukwizera venez avec la foi ngo zana no kwizera mu izina rya Yesu Kristo kira amen au nom de Jésus-Christ mu izina rya Yesu Kristo shize ibiganza kuri wowe urakira amen ubure mwizere crois-tu monsieur mugabo urizera au nom de Jésus-Christ mu izina rya Yesu Kristo au nom de kira amen mu izina rya Yesu Kristo kira nibyo au nom de mu izina rya Yesu Kristo sois guéri genda ukire l'onction de Saint-Esprit mushiki wanje mwe muyera ari hano ibitangaza birakoreka mu izina rya Yesu Kristo sois guéri kira genda mon frère mwe ndata urizera kira oh si tu iyo bawo kwizeye ibintu byose birashoboka mushiki wanje urizera n'umutima wawe wose niko bimeze amen elle a vraiment reçu byukuri yabironse c'est le cas amen niko bimeze amen elle a vraiment reçu yabironse je pensais que ce n'était qu'une ombre nari nibaza ngo ni igitutu gusa ariko yizeye c'est ça nibyo je ne te connais pas sindakuzi tu ne me connais pas nawe ntunzi nous sommes des étrangers l'un pour l'autre turi abatazinanye ariko Imana irakuzi kandi iri ngaha kugira ngo igufashe mbega urabyizera mbega urabyizera akanya gato ariko ikintu kibaye mu ikoraniro quelque part hari ahantu c'est ça nibyo croyez là-bas maintenant hariya namwe mwizere ta souffrance est dans le dos umubabaro ufise mu mugongo ugwaye umugongo rentre à la maison taha mu rugo urakize viens en croyant ingo wizera au nom de Jésus mugabo urizera mu izina rya Yesu Kristo genda gira amagara meza que je te dise mbega urashaka ndakubwire c'est
qui arrive avec toi. ibigushikira ibigushikira wowe ingwara zawe z'abagore zirakuvuyeko genda. Mbega urizera ko Imana igukiza ingwara y'imitsi itesha umutwe? Genda gira amagara meza. Mbega urashaka ko Imana ikwiza umushishito? Genda mu izina rya Yesu Kristo gira amagara meza. Urizera n'umutima wawe wose ngo mushiki wanje mu izina rya Yesu Kristo gira amagara meza. Kira. Mvumye Satani yagiriye nabi umwana mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka Satani, genda. Nimwizera byakoretse. Mbega murizera mu izina rya Yesu Kristo yakize. Je sens le courant d'air qui vient de là. Ndumva ikintu gikwega mu kirere kiva hariya. C'est une petite femme. Ni umugore muto afise imishatsi afise umushishito. Sindakuzi ariko wowe ushobora kuba unzi kuko bimwe wakiriye Fort Wayne Indiana mu ikoraniro ryanje. Haleluya. Iriya Mana nyene yarizi ivyaba kiriya gihe kera n'uyu munsi irazi ibiriko biraba ubu rero ufise igihute ufise kivyimba urakize ndabihanura kwizera. Abantu benshi barizera. Nimugire ukwizera. Urizera mushiki wanje mu izina rya Yesu Kristo kira genda usamagara beza kubwo cyura cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data genda urakize mu izina rya Yesu Kristo genda ugira amagara beza. Mushiki wanje urizera kira genda ugira amagara meza. Mwene data urakira genda gira amagara meza. Mbega urizera umwana? Ndazi yuko yavutse ariko ivyo ico bivuze ni Satani yamugize nk'uko. Mvumye Satani mu izina rya Yesu Kristo uwo mwana agira amagara meza. Mushiki wanje urizera mu izina rya Yesu Kristo uyu mwana agira amagara meza. Urizera mu izina rya Yesu Kristo ugira amagara meza. Umushiki wanje urizera? Ni umurongo wo gusengerwamwo hano, ni umurongo wo gusengerwamwo akanya gato. Murizera n'imitima yanyu yose. Igihe Imana iza kumbwira umubabaro wawe, mbega uraza kwizera? Hari ikintu amaso yawe agenda arononekara ariko si cyo kintu nyamukuru. Ufise ikivyimba kiri mu mushishito nturi wa hano. Ushobora kuba ari uwo muri Illinois, genda ugira amagara meza. Iyo aho kwizera gusa ibintu byose birashoboka. Mbega murabyizera? Umugabo yicaye hariya yasenze afise umwana agowe, afise umutima watobotse, abaye Chautauqua, abaye Tennessee. Mbega urizera? Nimutahe iwanyu umwana wanyu yakize. Haleluya. Ni ubushobozi bw'Imana yacu. Nimugire ukwizera Imana. Umugore yicaye hariya ava i Memphis Tennessee nawe ariko asengera umukobwa wiwe. Nimugire ukwizera Imana. Ndiko ndondera umugore n'ubu sindamubona ari ahantu kanaka ariko arasenga. Imana ikore ku buryo bw'uko ndabona afise ukwizera, afise ikibazo c'umutima, afise na diabete. Ni Madame Wayne. Agira ukwizera Imana. N'ubu sindamubona. D'accord, ma sœur. Mushiki wanje ukwizera kwawe kuragukijije. Tu as de la misère. Ufise ibibazo mu muryango wawe. Ntiwarosikate yo gusengerwa. Ufise umwene data umuvukana afigwaye umutima ni mutonyi kuri wewe kandi ntarakizwa. Ndabona igitutu kuri we. Uku ni ku mwami avuze. Mbega urizera umutima wawe wose? Umwumvire wa gatatu. Mbega uraza kuwuhagije muri mwebwe? Aho rero mushirane ko ibiganza bamwe ku bandi. O Mana muremyi w'ijuru n'isi, ubu rero urungike mwemu wawe ukize umwe wese muri wewe ari imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Mbega murabibona? Ni bangahe bashaka kumenya Yesu Kristo nk'umukiza? Nimuhaguruke. Imana iguhezagire, Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Nivyigitangaza. Ni bangahe bashaka kuronka mwe mugera? Muhaguruke. Bega abashaka kuronka mwe mugera muhaguruke. Ni benshi cyane mu izina rya Yesu. Nimba muje mumaramaje
muraza kuzura mwemu yera mukizwe ibyaha byose murashobora gusohoka muri kino cumba muca mu cumba cyo gusenga abizera bwese yuko mushobora gukira mukuzura mwemu yera nimuze kandi murakorerwa hariho umwe hano wo mu kigo cy'Jeffersonville nawe ataronka mwemu yera muri Collins n'abandi abo bose bo muri kaya gace nimuze niwo mwanya wo kumuronka ubu nimwinjire ntimusoke muri kino cumba gushikaho mumuronkeye ubure nimuze abanyabyaha mwese mwinjire murondera Imana kubw'agakiza ngibi byo bikwiye gukoreka ntumiye umugabo wese umugore wese imbere y'Imana mwebwe mwese mugwaye nimba hari ikintu kitameze neza muri mwebwe ndabatumira mwizere umwami Yesu Kristo mugiye ngiye kubasengera bega murabikora nibagahe basizenya kubikora niba Imana impa ubushobozi bwo kumenya kuranura imwemu ndabibabwira Yesu yabaze kubakiza igihe yabakiza nimureke umwumvire wa gatandatu ngupfe ariko mureke ube uwagije mbega ubure murabyizera hano mwebwe nk'ikoraniro ubu rero turamureba ibiganza byacu dusenge ku Mana Mana mwami wacu nureke ngo ubutumwa bugende kubw'ubusabusa ariko ubushobozi bw'Imana ntibube gupfa gusa Imana iyo mu ijuru ishobore kumanura ubushobozi yemeze yuko Satani ava ku muntu wese agwaye kanseri umugaye wese umuntu wese agwaye ingwara gukama amaraso kubw'impano nawe na marayika no kubw'umubiri wa Yesu Kristo ugukira kwamaze kwemezwa Satani soka ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo ubu rero mwebwe mwese abemera Kristo mumukiza ikitame ko bitameze kose kuri mwebwe ntaco bivuze niba mwizera Imana nimuhaguruke mu byemere mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahezagire nivyo gusa biratunganye Amen.